aha mu Burundi turi inzego z'abashingwamanza zibiri rw'Igitega no rw'Ibujumbura kandi zose zikorera mu gihugu cyose. Nico gituma iyo turiko turavuga ivyerekeye urwego rwacu duheza tukavuga urwego rw'Ibujumbura mugabo abashingwamanza barugize bari mu gihugu cyose. Turi mu gihugu kitarimo intambara, uburyo bwiza bwo guheza amatati no kurondera ihanwa ry'ivyaha nubwo mu butungane. Umunyagihugu rero wese umwitura butungane wese afise ikibazo ntashobora kuja mu nzira z'ingufu z'igikenya acagenda mu butungane. Naco gituma rero mwumva ivyo bibazo bishikirizwa gose. Mu Kirundi bavuga yuko atamwonga buri sato ibidahizwe. Urwego rw'abashingwamanza n'urwego ruhuriramwe abantu bavuye mu mico itandukanye bafise imico itandukanye nkuko amategeko bitegekanya. Urwego rwacu rushira hamwe mu bashingwamanza rukabahugura rukabigisha ivyerekeye umwuga ariko kandi cyane rukabigisha ivyerekeye akarangamutima hamwe n'ukuntu bifata mu mwuga discipline deontologie. Ariko birashika umwe canke uwundi akagira inyifata atariyo mugabo nuko kenshi bibera mu ibanga, ariko aho bishitse tukabimenya turabikurikirana kandi turakora ikibereye naco gitegekanywa n'amategeko muri iri tegeko ritugenga ryo mu 2023. hariho iyo umuntu atari kwakora nk'umunyamwuga ari mu rwego harashobora gufatwa ingingo ya omission, ni kuvuga gukumirwa kuri rwa rutonde rw'abashingwamanza. Hakabaho imbere yaho ico bita guhanura. Umushingwamanza arahamagagwa n'inzego zirongoye urwego agahanurwa akumvirizwa agahanurwa yanse. Hari ico bita avertissement ni nko guhagasopo. Mu nyuma hakabaho icitwa blâme ni nko kumwereka yuko koko bitage atakigenda. Tuvuye aho hariho intambwe ikurikira ico bita suspension temporaire, aho umushingwamanza ashobora guhagarikwa gukora umwuga mu kiringo mbere gishobora gushika ku mwaka. Aho rero iyo vyanse gose tukabona yuko inyifato yo mushingwamanza irenze ihaniro, turaheza tugafata ingingo yo kumukura ku rutonde rw'abashingwamanza burundu, ico bita radiation. Ivyo rero murashobora no kugenda hajya muri sentare isubiramwe imanza ya Bujumbura meri canke basigaye bayitiye mukaza, murabona yuko hari ingingo zija muri iyo ntumbero zimaze gufatwa. Rero nibisanzwe ko mu mugwi w'abantu bose habamwo abagira inyifata itabereye, mugabo urwego rwacu rw'abashingwamanza bibujumbura turakora ibikenewe vyose. Umunyamwuga umugwego rw'abunganizi b'ubutungane bigenga umuavoka akora yisunze amategeko y'umwuga, mugabo araheza akinjiza uburyo mbere akaninjiriza igihugu biciye mu kigo OBR. Nuko abashingwamanza babayeho. Mugabo inyuma yaho iri tegeko ritugenga rirategekanya yuko umushingwamanza wese yunganira n'imiburiburi umuntu umwe ku mwaka, kuvuga ku mwaka w'ubutungane ataco amusabye. Uwo muntu rero amenyekana gute? Kenshi amasentare aradutelefona akatubwira ati hariho umuntu akeneye ubutungane, akeneye umushingwamanza. Turaheza tukabwira abashingwamanza bakabijamo, nuko rero duheza tugafasha ku buntu abitura butungane kandi turabafasha ku buntu. Muri ivyo nababwiye by'ubwitangira buntu ko abashingwamanza bacu aho kabiri mu ndwi ku cicaro c'urwego rwacu i Bujumbura twakira abantu bose bantaho nikora, kugira umuntu afise amikoro make abe ntaho nikora murazi yo bica mu ntwaro. Mugabo naho bitaba vyaciye mu ntwaro yumvise yuko yoshobora kudusigurira tukumva yuko koko atari umuntu ari buronke uburyo bwo kuriha. Iyo bishitse umushingwamanza co kimwe n'uwundi munyamwuga akagira inyifato itabereye, twebwe nk'abarongoye urwego turaheza tukabikurikirana tukabitohoza tukanashirako n'ibihano kujya mwavyumvise. Ibihano biva ku gutanga gasopo gushika no mu guhanagura ku rutonde rw'abashingwamanza burundu. Ivyo bihora biba
mugabo sinovuga ko biba cyane kuko usanga ari umwe rimwe naho nyene, mugabo kenshi iyo hari abantu bariko baragenda mu nyifato itabereye turabibona hakiri kare, cyane ko tumaze kubona yuko nabo dukorana bakerebukiye kubitumenyesha, hanyuma tugaheza tugahanura. Mugabo hari naho bishika abo bashingwa manza bakirukanwa burundu bagahanagurwa ku rutonde rw'abashingwa manza bibujumbura. Ibikorwa vyerekeye isabukuru bigira 76 y'urwego rwacu, aho duhimbaza imyaka 76 urwego rwacu rubayeho. Urwo rwego rwacu ni urwego rw'abunganizi bigenga b'ubutungane rwashizweho n'itegeko ry'umwami rimwe akarongo karambitse 9 ryo kwa 21/0/1950. Ico gihe urwo rwego rushigwaho nta mushingwa manza n'umwe muri abo bunganizi bigenga b'ubutungane yari umurundi wa mbere yagiye kwinjira muri urwo rwego imyaka 17 inyuma yaho mu mwaka w'1967. uwo nawe se wundi ni Maître Etienne Ntiyankundiye, aracariho arakora umwuga nahari mu zabukuru, akawukora nk'uwo bita avocat honoraire. Urugwego rero rw'abashingwa manza nkuko nababwiye ari urwego rw'abunganizi bigenga b'ubutungane, ni urwego rufise akamaro ntangere mu guteza imbere no mu gushigikira intwaro ishingiye ku mategeko hamwe no gushikiriza ubutungane abitura butungane n'abarundi bose, eka mbere n'ababa mu Burundi bose. Iyo niyo mirimo nyamukuru twakoze nk'urwego muri iyi myaka 76 urwego rumaze. Nico gituma isabukuru ngaruka mwaka turiko turahimbaza uno munsi turihimbaza ku civugo urwego rw'abashingwa manza b'Ibujumbura mu myaka 60 rumaze, ni nkingi ihambaye. Ivyo birori vy'iryo sabukuru biriko biba kuko vyaratanguye mu mice kubiri. Umuce wa mbere niwo turimwe no munsi watanguye ku igenekerezo rya 19/0 ukazorangira igenekerezo rya 23/0. Ni ico twita indwi yahariwe umushingwa manza hamwe n'urwego rw'abashingwa manza b'Ibujumbura. Muri urwo rwego rero urwego rw'abashingwa manza ruratunganya imirimo itandukanye. Mu nkundire ndayibabwire mikuru ni 5. Umurimo wa mbere ubera mu ntara zose z'igihugu nkuko nabibabwiye, Butanyerera, Burunga, Gitega, Buhumuza, Bujumbura. Ni igikorwa cyo kwakira abitura butungane ntaho nikora. Twarakoranye n'amasentare kugira ngo bababwire hamwe n'abajejwe intwaro, bababwire babararike, barabararitse ku masentare makuru y'intara zijya zahahora mugabo zijya zari ku migwa mikuru. Hanyuma baraheza bakaza bagasangaho abashingwa manza babitangira ubuntu bacu, bagaheza bakabaha impanuro kuvyerekeye imanza bafise, amatati bafise, kugira baze bashobore kubihagararamwo neza bariko barondera ubutungane. Ico ni cambere. Ica kabiri ni umurimo werekeye gufasha abitura butungane bamaze gushika mu butungane kandi bakeneye ubufasha, ico bita assistance judiciaire. Icambere nayimejeje kuvuga ni assistance juridique canke accueil et orientation, kuvuga kubaha intumbero. Ica kabiri naco ni assistance judiciaire, aho abitura butungane bamaze gushika imbere y'amasentare duheza tukamara indwi yose tubafasha kugira bashobore kuburana neza, ntihagire ikitagenda neza na kimwe, kuko ubwo ntihaba hakiri
muri rwa rwego rwo kubaha impanuro ngo baze bimenye aho turaheza tukabafasha. Ivyo bikorwa rero biriko birabera muri izo ntara zitanu zose za kino gihugu cacu. Umurimo wa kabiri uri muri iyi ndwi yahariwe urwego rw'abashingwamanza hamwe n'umushingwamanza no kwakira ibitabo binini twarungikiwe n'urwego mpuzamakungu rujejwe amategeko bita OHADA. Urwo rwego rwitwa UNIDA. Hanyuma tugaheza tukinjiza ivyo bitabo birimo ubumenyi budasanzwe mwibiko ry'ibitabo vyacu ico bita Bibliothèque du Baho. Umurimo wa gatatu werekeye kwiga tukiyumvira turi kumwe duhanahana ivyiyumviro kuvyerekeye ukuntu twogenda dufasha abitura butungane bafise amikoro make canke bamwe bita bakunze kwitaba ntaho nikora. Uwo murimo nawo uzoba kwigenekerezo rya 2022 nzero, aho abashingwamanza bacu bo mu rwego rwacu bahugurwa bahura n'abahinga hanyuma bagaheza bagahanahana ivyiyumviro ku buryo umwitura butungane wese n'umurundi wese ashobora gushikirwa n'ubwo bufasha, ashobora gushikirwa n'ubutungane bubereye, accès équitable à la justice. Umurimo wa nyuma n'uzokorwa ku itariki ya 2023 nzero, n'umurimo werekeye abashingwamanza bahora kuco twita petit tableau, n'urutonde rw'abacinjira mugabo baba bamaze imyaka ishika canke irenga 2, hanyuma bagaheza bagakora ikibazo kugira urwego rurabe ko bazobereye bamenye, bagaheza bakaja ku rutonde rw'inzobere bita grand tableau. Iyo mirimo rero yose iri muri wa muce wa mbere nababwiye guhimbaza isabukuru ngarukamwaka ry'urwego rwacu rw'abashingwamanza b'ibujumbura. Umuce wa kabiri nawo w'iryo sabukuru uzoba mu kwezi kwa kabiri ku magenekerezo ya 2026 na 2027 ruhuhuma aha ibujumbura. Ugizwe nawo nyene n'imice mito ibiri. Umuce wa mbere werekeye ico bita conférence annuelle, novuga mu gifaransa ni ihwaniro ngarukamwaka. Iryo hwaniro ngarukamwaka niho urwego rw'abashingwamanza b'ibujumbura turimwo rutumira abashingwamanza, mbere rugatumira n'abahinga bandi bose b'ivyigwa vy'amategeko, tugaheza tugahanahana inyigisho n'ivyiyumviro kuvyerekeye neza na neza icivugo c'umwaka uko tuba twagitoye. Murabona ko twahagaze cane ku buzobere dufise bw'imyaka 76 duharanira gusimbataza intwari ishingiye ku mategeko. Ico ni gice gito ca mbere. Igice ca kabiri naco ni ico twita Assemblée Générale Annuelle, ni inama ya bose nayo nyene n'ingaruka mwaka, aho rero abashingwamanza bicara hamwe ni hwaniro ry'abashingwamanza gusa, bagaheza bakirimbura, bagaheza bagategekanya n'impamba y'umwaka uza, umwaka twamaze gutangura. Ivyo bikorwa rero uno munsi biriko bigenda neza, kandi abitura butungane muri rusangi barashima utwo twigoro abashingwamanza bacu bakora nk'abitangira buntu, kandi bariko bafasha abarundi n'abitura butungane. Ivyo rero turabikengurukiye abashingwamanza bacu, kandi ni ikintu ciza cane. Ni uburyo bumwe bwo gusubiza igihugu cacu hamwe nabo tugisangiye ivyo batanga iyo bariko barigisha abanyamategeko na cane abashingwamanza, kugira ngo nabo baheze bafashe aho bavuye kugira ngo bashikire ubutungane. Urwego rwacu rero muri imyaka 76 rumaze rwarahuye n'ibintu bitari bike, novuga imbogamizi, novuga ingorane zabaye mu gihugu ko zitasize urugwego inyuma. Mbere haranashitseho aho abashingwamanza bahogwa umwuga wabo,
ariko ubu dushima yuko ibintu bitera bimera neza uko imyaka igenda kandi bivanye nuko urwego rwacu rukora neza rukora nk'urwego rw'abanyamwuga babishitse koko. Hanyuma muri uwo mwaka uheruka wonyene urwego rwacu rwarakoze ibintu bitari bike. Ubwa mbere rwarafashije abantu batari bake mu gihugu cyose, si muri iyi minsi gusa, ni mu mwaka wose, gushikira ubutungane. Hari mu gihugu cyose twarahakwiye dufadikanije n'amashirahamwe y'abayo ngaha yaba nayo mu mahanga kugira ngo ntihagire umurundi abikeneye abura ingene ashikira ubutungane bubereye. Nk'akarorero ku byo twakoze nk'urwego twenyene, hari ico bita permanence juridique, aho ku cicaro c'urwego rwacu ahi Bujumbura imisi 2 mu ndwi twakira abitura butungane bantaho nikora imisi yose ku mwaka wose kugira ngo tubafashe ari byo bafise bibagoye tubona ko badashobora kuvyifasha, tubarungike aho bari bufashirizwe. Hanyuma ico ni gikorwa cakozwe neza cyane kandi gikorwa n'abavoka bakora nkabitangira buntu. Ica kabiri twakoreye ko cyane ni ugushira hamwe abashingwa manza no kubigisha, kubaha inyigisho zigezweho. Murazi yuko imyuga yose no munsi itera igira imbogamizi shasha zisaba yuko umushingwa manza ahugurwa uko bukeye uko bwije kugira gume ari ku gihe. Ivyo rero twarabikoze gose twisunze mbere n'itegeko ryo mu Burundi, itegeko rishasha ritugenga ryo mu 2023. Abashingwa manza bacu bararonkejwe ubumenyi bukwiye. Hanyuma kandi abashingwa manza bacu barashoboye kuronka akaryo ko kugururirwa imiryango yo hakurya y'amazi, kuko nkuko nabibabwiye hariho abashingwa manza nk'akarorero bashika 30 novuga ko bari mu gwaruka rw'abashingwa manza kuko nibo baba bakiri bato, baragiye guhura n'abandi bashingwa manza bo muri Afrika i Nairobi muri Kenya, aho bize ukuntu amategeko ajana n'ubuhinga bwa none y'aba intelligence artificielle, bwaba ubuhinga bundi ngurukana bumenyi canke nyabwonko. Aho rero turashima cyane ko urwego rwacu rw'abashingwa manza rutugururiye imbibe abakuze gusa, bugururiye imbibe n'abakiri bato. Muri urwo rwego nyene rwo kugurura imiryango n'imbibe ku bashingwa manza bacu, urwego rwacu rwaragiye mu makoraniro kaminuza mbere ngaruka mwaka y'inzego dusanzwe turimo, haba PALU, Pan African Lawyers Union, haba East African Law Society ELS, rwaragiye kandi muri IBA International Bar Association. Ikirenzaho urwego rwacu jewe ndiko ndabavugisha nije ndongoye Association de Barreaux des Grands Lacs kuva muri uwo mwaka uheze. Ivyo rero ni ibintu biduha icizere cyuko umushingwa manza wacu tubandanije dukora uko turi atazoguma ari nyamwigendako, kandi noneho biramaze kuboneka, ariko aguma aja ku gihe muri ibi bihe bita ivya mondialisation na nouvelle technologie, kandi usanga ubwo buhinga canke ko guhuriza hamwe imirimo yo kwisi ata muntu ashobora kubishira ku ruhande. Imbogamizi nazo ntizabuze. Narababwiye yuko ikintu dukurikirana ari ubutungane bwiza, ari intwaro ishingiye ku mategeko, gutwara neza mu gisata cy'ubutungane cyane cyane no guteza imbere umwitura butungane hamwe n'umurundi muri rusangi mu buryo bwose, development socio-économique. Ariko ivyo ni ibintu bita imbono, mu gifaransa bita ideal. Ivyo rero si ibintu umuntu ashobora gushikira ngo avuge ngo nashikiriye. Ico bikoze turashima ko intambwe duteye ko ari intambwe nziza cyane, ariko tubandanya duharanira yuko biba byiza cyane. Ikindi dushima ni imigenderanire myiza yaranze urwego rwacu rw'abashingwa manza hamwe nabo dusanzwe dukorana, baba abo mu butungane baba nabo mu nzego za leta.
ibiba byose bishitse mu gisata c'ubutungane canke haba ibiraba abashingwa manza tujejwe canke abitura butungane muri rusangi turaheza tukegera inzego fatangingo kuko tuba tuzizi hanyuma tugaheza tukagerageza kuzikemura atantambamye kandi ivyo nivyo gukenguruka turakenguruka kandi n'imigenderanire iranga urwego rwacu rw'abashingwa manza hamwe n'amashira hamwe n'inzego dusanzwe dukorana atari za leta inzego zaba mpuzamakungu zaba n'inzego z'igihugu ubu rero turizera yuko ivyo bihe vyiza turimwo bizobandanya tubishize mu ishaka kandi umushingwa manza wo mu Burundi akabandanya yubahirijwe umwuga w'ubushingwa manza ukabandanya wubahirijwe kandi utera imbere hanyuma kandi umurundi wese umwitura butungane akagukirwa hageze gushikira no kurondera no gushikira ubutungane urwego rwacu muri rusangi ni nk'icibutso ico bita symbole y'ubutungane bwiza kuko burakora kugira ngo ntihagire umurundi asigara inyuma muri uko kurondera iyo mbono kwishikirwa iyo mbono y'ubutungane bwiza kandi kuri bose muri make rero iyi myaka 76 hamwe n'uwo mwaka duherutse kurangiza wa 2025 n'umwaka yabaye imyaka y'imbogamizi zarenganywe zashoboye kurenganwa hamwe n'imyaka yo gutera imbere ku rwego ruboneka ico twemereye abashingwa manza bacu turi kumwe ico twemereye abitura butungane hamwe n'abarongoye igihugu no kubandanya duharanira ko intwaro ishingiye ku mategeko ubutungane kuri bose ubutungane bwiza bitsimbatara muri kino gihugu cacu ciza mu vy'ukuri twebwe nk'urwego rw'abunganizi b'ubutungane bigenga aha mu Burundi turakenguruka gose ukuntu muri rusangi abashingwa manza bigenza turakenguruka ukuntu imigenderanire hagati y'urwego rwacu n'inzego z'ubutungane aba maparike aba masentare hamwe n'inzego zindi za leta yifasha ivyo ni ibintu byo gukenguruka gose ariko iyo umuntu ariko arashiraho imbona kazoza y'umwaka y'imyaka 10 ubu turiko tugira ku mbona kazoza y'imyaka 10 hariho ukumenya yuko ico uri kurakurikira atari ikintu cikira ngo uvuge ngo nashitse reka niruhutse kimwe rero dukenera ko twoshikako gusumba nuko hobaho imigenderanire yimbitse kandi ya misi yose aho abashingwa manza bo mu rwego turongoye hamwe n'abakora mu gisata c'ubutungane cose haba mu bushikiranganje haba muri parike haba mu masentare kugira ngo bayage cyane bisanzuye ivyerekeye ubutungane muri rusange ivyo navyo nyene naho mwumva ngo turabirondera gose turakenguruka kuko yaba umushikiranganje w'ubutungane uno munsi yaba urongoye sentare ntahinyuzwa yaba umushikiriza manza mukuru bose barumva iyo ntumbero ubu rero turiko turagerageza kugira ngo ayo mahwaniro ayo mahuriro y'abacamanza abashikiriza manza abahanuzi bo mu bushikiranganje bw'ubutungane hamwe n'abashingwa manza abe kandi abe kenshi iyo bishitse hakaba ingorane ugasanga abo bantu bafise uruhara mu butungane ntibahura kenshi hari gihe usanga ubutungane budaheza ngo bukore uko bwategerezwa rero turashima abo bategetsi dojeje kuvuga ko bumva ico kintu cuko abashingwa manza ari bo bunganizi bigenga b'ubutungane hamwe n'abandi bose bakora mu gisata c'ubutungane boza barahura kandi vuba muzobona ko bazohura bagaheza bakavugana imbogamizi bakavugana ibibazo biraba ubutungane muramaze kumva bavuga yuko hariho ukuntu kujya intara zagabuwe zikava kuri zimwe nyinshi zija kuri zimwe zitanu hamwe na carte judiciaire izo hava ihinduka no kuvuga igabugwa ryo mu butungane izo hava rihinduka twebwe nta kibazo na kimwe biduteye
turabene gihugu kandi iyo inzego z'igihugu zibijejwe zifasha izo ngingo twe nta kibazo na kimwe bishobora kudutera kuko turaheza tukabwira abashingwa manza bacu bari mu gihugu cyose uko bari bubigenze noneho biba biri mu mategeko nabo n'abantu b'incabwenge tugaheza tukahashika hari kuba ikibazo iyo bishika hakaba hariho ahantu tudafise abashingwa manza mugabo nabibabwiye muri iki gihe nko muri iki gihe turiko duhimbaza isabukuru ngaruka mwaka y'imyaka 76 mu gihugu cyose muri izo ntara zose dufise y'abantu hanyuma mushobora kwibaza muti kumbure hariho ibintu bizohinduka aho tuzova dusanga urwego nshinga ntwaro executive ruvogereye urwego rw'ubutungane ivyo navyo muri ibi twebwe duharanira ko habaho intwaro ishingiye ku mategeko habaho ubutungane bwiza kuri bose tuzoheza tuze turahanura kubera n'ubundi ivyo vyahora aho usanga umwe canke uwundi arondera gushira igitugu ku wundi mugabo ivyo ni ibintu vyamaho tuzogerageza kujyana bibabwiye ni imbono ni ideal dukurikira iyo ya état de droit iyo ya accès à la justice mu ntango z'imyaka y'igihumbi kimwe amajana 970 neza na neza mu 71 hari ivyabaye mbere vyo bavyaragiye birabana buke mu nyuma ariko ibizwi cyane na bose nivyo vyo mu 71 aho umushingwa manza ashobora guhogwa akazi kiwe ivyo ni ibintu bishika no mu myuga yose ariko ico dushima n'imigenderanire ihari uno munsi hagati y'urwego rwacu rw'abashingwa manza rujejwe gukurikirana inyifato y'abashingwa manza mbere no kubamurikira hamwe n'inzego zijejwe ibindi bisata by'igihugu iyo rero ivyo bintu bishitse urwego rwacu rurafise inzego ziruyoboye turaheza tukegera aho vyashikiye kandi igihe cyose bibaye turatora inyishu ibereye aho rero ico gukoranya mukuru mu kwigisha abashingwa manza ivyo vy'akarangamutima umwuga tukanabakurikirana kandi bishitse hakaba ingorane y'icantiriya tugaheza tugashikira abo zega bose harimwo n'abashingwa manza bacu bibazo bigaheza bigakemuka nta gihe abantu ba mikoro make muri ko murabafasha abashingwa manza bo mu rwego rwanyu bariko barabafasha ari nko kuburana canke kubafashisha impanuro canke intumbero baheza bagashiramwo akigoro gato gake ugereranije no mu yandi madosiye bahembegwa ivyo nibaza ko atabwoba bikwiye kubatera kuko mu byo twigisha abashingwa manza kuva bacinjira mu rwego hariho akarangamutima kuko naho umushingwa manza ahabwa agashiro kabute atari ko koje imbere y'ubuntu niho rero umushingwa manza urashobora no gusanga ashira inguvu nyinshi mu gufasha ntaho nikora umuntu wese agatangara ivyo nta handi biva muri izo nyigisho tubaha bikava no mu kwakira akarangamutima k'ubushingwa manza bakakagira akabo iyo umushingwa manza yinjiye akiri muto ashikira kuri urwo rutonde rw'ibanze gwitwa petit tableau araheza akamara imyaka 2 urwego nabo bakorana mu ruganda rwabo cabinet bamufasha abafise n'uwo bita maître de stage bamufasha kumenya ivyo mwuga hanyuma ahejeje iyo myaka 2 tugaheza tugatunganya ikibazo kirimwo ivyerekeye ubumenyi bw'amategeko kirimwo akarangamutima naho atubwira ivyo yakoze mugabo akabanza kubitanga mu cegeranyo atangiwe n'uwo amukurikirana tugaheza tukaraba ko yoja kuri urwo rutonde rukurikira ubwo rwibanze petit tableau akaja kuri grand tableau muti none rero arashobora gufasha abitura butungane ego koko kubera murumva ko abari umunyamategeko gusa itegeko dufise uno munsi birategekanya neza yuko imbere yuko uja ku rutonde rukuru grand tableau
hageze muri sentare ntahinyuzwa utegerezwa guherekezwa n'umushingwa manza w'inzobere ari kuri grand tableau yego ariko dushize iruhande ibintu bimwe nk'ivyo inshingano zose z'umushingwa manza yigenga z'umwunganizi w'ubutungane arazikora